Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza zino nyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro mwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twavuganye ibya Yosefu, ingene yagurishijwe n'abakuru biwe, hanyuma bagahenda se Yakobo ngo Yosefu yishwe n'igikoko, nk'uko Yakobo nawe yahenze se Isaka ca gihe yiba umugisha mukuru we Esawu. Twibukanye yuko Yosefu yari umuhungu wa Yakobo, uwo yavyaranye na Rakeri umugore wiwe yakunda cane. Uwo muhungu Yosefu nawe yarakundwa na se cane, akamurutisha abakuru biwe bose, kuko yari umwana yarose ku muheburo amaze gusaza, kuko Rakeri yari yabanje kubura uruvyaro. Yakobo rero yafyinisha uwo mwana wiwe, akaba yabigaragaje mu kumubaririza umwambaro muremure w'amabara. Tukaba twabonye ko uwo mwambaro wasigura ko Yosefu ari umwana adasanzwe. Urwo rukundo Yakobo yakunda Yosefu rwatumye abandi bana aribo bakuru ba Yosefu bamugirira urwanko ruteye ubwoba. Twarabonye yuko icarushirijeho kugwiza urwo rwanko ari indoto z'urukurikirane Yosefu yarose zabonekamwo ko ari wazohava aganza bene se. Naho abo bakuru ba Yosefu bamirira kure iyo ndoto, kuri Yakobo we ryabaye ibanga ryo kubika ku mutima. Muri ico gihe Yakobo n'umuryango wiwe baba hafi y'Heburoni, aho hari nko ku birometero 30 uva i Yerusalemu. I Shekemu naho nyene vyari nk'ibirometero 30 uja mu buraruko bw'i Yerusalemu. Ahantu rero abo bahungu ba Yakobo bari baragiye intama hari kure y'imuhira. Muri iyo ntara yose niho baragira intama zabo. Umurongo wa 13 wo mw'itanguriro igihimba ca 37 uvuga ngo, Isirayeli abarira Yosefu ati, harya bakuru bawe ntibaragiye umukuku i Shekemu? Ehe ngwino ndagutume kuri bo. Aramwishura ati ntuma. Yosefu yari umwana agamburukira se gose, nk'uko tubibona ku murongo wa 14 wo muri ico gihimba ca 37 mu gitabo c'itanguriro. Haravuga ngo, aramubarira ati genda urabe ko bakuru bawe baramahoro, n'umukuku kuri amahoro, uheze ugaruke umbarire. Nuko aramutuma ava mu kiyaya c'i Heburoni ashika i Shekemu. Yosefu aragenda kuva i Heburoni kugeza i Shekemu. Ashika i Shekemu atangura kubarondera. Aho hantu hari ahantu hagutse, bikagorana kugira ngo Yosefu abone aho bari. Umurongo wa 15 uravuga ngo, ariko arazimagirika ku misozi, bahura bukwi na bukwi n'umugabo. Uwo mugabo aramubaza aturondera iki? Ndibaza yuko uwo mugabo yarinze amubaza icyo arondera, yari yabonye kuva kera aca iruhande y'urusago rwiwe kenshi. Ku murongo wa 16 n'uwa 17 haravuga ngo, aramwishura ati ndondera abo tuvukana, ntabara undangira aho bagiye. Uwo mugabo aramwishura ati baravuye ino, kuko numvise bavugana bati tuje i Dotani. Nuko Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani. I Dotani ni kure y'ahi Shekemu, ni hafi y'ikiyaya citwa Esidiroero, ni kure y'aho i Shekemu. Aho niho abo bakuru ba Yosefu bari bajanye intama zabo, kandi Yosefu yahavuye abatora ahi Dotani nyene. Yosefu ntiyarazi ibimurindiriye ivyo ari vyo. We yarajanye umutima wo kugamburukira se hamwe no gukunda bene se, ariko abo bavukanye biwe bo bamwakiranye umutima w'ubukoko n'urwanko, nk'uko biboneka muri iki gihimba ca 37 kuva ku murongo wa 18 kugeza ku wa 20. Haravuga ngo, bamubona kiri kure, maze atarabashikira bamugira inama yo kumwica. Baravuga bati, nguriya karosi araje, nimuze tumwice
tumuterere mugobo rumwe muri ibi, duheze tuvuge ko igikoko c'inkazi camuriye, tuzorabe ingene indoto ziwe zizoshika. Iyo Reyubeni imfura ya Yakobo atabuza abo bavukana, bari guca bagandagura Yosefu akibashikira. Reyubeni yabagiriye inama yo kumuterera mu kinogo ngo azopfireyo batamukojeje kwa maboko yabo. Ariko intumbero ya Reyubeni ikaba ari uko yagomba kuzohava mukura muri ico cobo, hanyuma akamuhungisha akamusubiza se. Maze Yosefu ashikiriye bene se, bamwambura wa mwambaro wiwe muremure w'amaboko yari yambaye. Bakuru we baranka uwo mwambaro kuko wamutandukanya nabo, kandi mu migenzo yabo mu bantu bavukana ijambo ry'umukuru muri bo bararyubahiriza. Niho rero baca bambura Yosefu uwo mwambaro wiwe, baramukwega bamuterera muri rwagobo rwimbiwe kubikamwo amazi. Ariko ico gihe nta mazi yarimwo. Baraheza baricara ngo barye. Mwumve akamaramaza, abantu bahejeje guta mwene se mu cobo, ariko baciye bicara baririra. Bunamuye amaso babona umurongo w'Abishimayeli b'abadandaza bavuye i Gereyadi kurangura ibintu bamanukana muri Egiputa. Abo bakaba bariko barirenganira. Yuda yahanuye bene se ngo bareke kwica umuvukanyi wabo no kumuzimanganya, ariko atehe nimuze tumugurishe kuri barya b'Ishimayeli. Amaboko yacu ntamukoreko kuko ari umuvukanyi wacu, tukaba urugingo rumwe. Baca baramwumvira. Abo badandaza akaba ari bo bahavuye bamugurisha kwa Potifari. Reka ubu naho duheraheze iyi nkuru ya Yosefu, duce dutandukira n'inkuru ivuga ibya Yuda, umuntu nawe yabayeho ubuzima butandukanye n'ubwa Yosefu. Turabe rero intuntu Yakobo yaciye agira amaze kumva inkuru zavuga iby'urupfu rwa Yosefu. Tubirabe ku murongo wa 34 n'uwa 35 muri iki gihimba ca 37 cyo mu gitabo c'Itanguriro. Haravuga ngo Yakobo yitabagurira ku impuzu ziwe, akenyera amagunira, amara iminsi myinshi agandariye umwana wiwe. Abahungu biwe bose n'abakobwa biwe bose baza kumuhoza, ariko yanka kwirugwa. Ati, nzorinda mpamvye umwana wanje kuzimu nkirira. Nuko se amuririra atyo. Bamwe bo kwibaza yuko iyo ntuntu yerekana ukuntu Yakobo yakunda umwana wiwe Yosefu, kandi nanje ndavyemera. Yakobo yarakunda umwana wiwe Yosefu, ariko cyane cyane biratwereka yuko Yakobo atari yarize neza kugendera mu kwizera ngo agendane n'Imana neza. Muribuka ibyamushikiye Peniyeli. Kameremere kiwe karahabonekeye, umubiri wiwe warahatsindiwe. Byari kumwigisha kurushaho kugendana n'Imana. None kugeza kuri izi ngorane za Yosefu, tubona umengo Yakobo ntarigishwa bikwiye kugendera mu kwizera. Ukwizera kwa Yakobo kuravugwa mu ikete ryandikiwe Abaheburayo igihimba ca 11, ariko ico gihimba ntaco kivuga ku vya Yakobo vyo kwerekana karorero kaboneka mu vy'ukwizera. Amaze gupfa niho ukwizera kwiwe kuvugwa. Intuntu ya Yakobo woyigereranya gute n'iya Dawidi? Ubiravye mu gitabo ca mbere ca Samweli mu gihimba ca 12 umurongo wa 15 ugeza 23. Dawidi yaririra umwana wiwe w'uruyo yapfuye. Yarakunda ako kana kiwe nk'uko Yakobo yakunda Yosefu. Ariko Dawidi we yari yuzuye ukwizera. Yarazi yuko umwana wiwe adashobora kugaruka, kandi ko nawe nyene igihe ciwe kigeze azomuhamvya. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, Yakobo ntiyagendera mu kwizera. Umubabaro wiwe wari mu kwihebura. Si uwo Yakobo yari akwiye kugira. Mu Kristo mwene data, nshuti yanje, ndazi ko bitoroshe kubura ukunda. Ico no kwibutsa gusa coshobora kukwirura ni cerekeye ukwizera, yuko igihe uwubuze ari umwana w'Imana hazogera igihe mubonane ubutagitandukana, niwaba nawe uruwizeye. Abisi
nibo bagira intuntu y'ukwihebura kubera babuze ukwizera. Birakwiye ko abakristo tugendera mu kwizera. Umurongo wa 36 ari nawo wa nyuma w'iki gihimba utubwira amaherezo ya Yosefu. Uravuga ngo baba Midiyani bashikanye Yosefu muri Egiputa, bamugurisha na Potifari umugendanyi wa Farawo, yaganza abamucungerera umutekano. Niko tubisoma ku murongo wa 36. Reka ubu naho turabire hamwe ibya Yuda, uwundi muhungu wa Yakobo, avugwa ko ibyaha bihambaye nk'uko vyanditswe mu gihimba ca 38 muri iki gitabo c'Itanguriro. Aho rero turatega amatwi cane cane ubutumwa Imana idufitiye. Iki gihimba ca 38 womengo ntigikenewe cane. Ugisomye wohavugira uti nticari kinakenewe muri Bibiliya. Hari benshi bambajije igituma iki gihimba cashizwe mu ijambo ry'Imana. Nanje ndemeza yuko kiri mu bihimba bivuga ibintu bitaryoshe, ariko kiratubwira ivy'umuryango wa Yuda, ari wo Kristo Yesu umwami wacu yamukamwo. Ni naco gituma iki gihimba gikwiye gose kuba muri Bibiliya. Muri iki gihimba turabona amazina mwamwe nka Yuda, Tamari, Peresi hamwe na Zera. Ayo mazina wumva umengo aramenyerewe kubera ko yasanga mu gice ca mbere c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, akaba ari mu mazina y'abasekuruza ba Yesu Kristo. Njuti yanje, ivyo ntibigutangaze. Umwami wacu Yesu Kristo yamutse mu banyabyaha, yagizwe nkatwe muri byose, uretse ko wewe yagumye ari umugororotsi, atacaha yigeze akora. Yamutse mu bana b'abantu, babandi vyanditswe ko bose bacumuye ntibabone ubwiza bw'Imana. Iki gihimba kiravuga ivy'icaha no kumaramara kwa Yuda. Novuga nti mu vy'ukuri abahungu ba Yakobo ntibamuhesheje icubahiro kimukwiye, babaye abana b'ingorane gusa, kiretse Yosefu na Benyamini. Noneho muri izo ngorane nta kuntu Yosefu yabereye se kiremesha, kuko yahavuye azimangana mu buto bwiwe. Ivyo vyose vyerekana yuko imyaka Yakobo yamaze i Padanaramu yayimaze yirundaniriza ubutunzi gusa, atababaye kwigisha no kurera abana biwe, canke naho abana biwe bashobora kuba bamubereye ibigaba. Vyari bitandukanye n'ivya Aburahamu. Muribuka ivy'Imana yabwiye Aburahamu mu Itanguriro igihimba ca 18 umurongo wa 19 ati, kuko ari we nahisemwo kugira ngo aze yihanikirize abana biwe n'ab'inzu yiwe bazokwaruka hanyuma, ngo bakomeze inzira yanje, bakore ibiroranye n'ibigororotse, kugira ngo jewe Uhoraho shitse kuri Aburahamu ivyo namuvuzeko. Ivyo rero Yakobo ntavyo yakoze. Yararajwe ishinga n'ivyo yaguma avugana na inarume Labani, kugeza aho atigeze aronka umwanya wo kwicarira abahungu biwe. Vyamubereye akaga, kuko mu nyuma abo bahungu biwe bagiye bakurakuranwa kugwa mu vyaha bikomeye. Ndibaza ko naha duca tubona yuko iki gihimba cari gikenewe cane mu ijambo ry'Imana. Muri gihimba gikurikiranaho duca tumera nk'abajanye na Yosefu mu gihugu ca Egiputa. Imana ituma Yosefu ngo yitangire imbere ya bene se, aribo bana ba Isirayeli bazohava bamanuka muri Egiputa. Imana yarizi ingene bizogenda kugira ngo bakingigwe ikigoyi kizotera i Kanani, na cane cane rero ingene bazokugwa muri Kanani, bakava mu banyavyaha b'i Kanani bakaja kuba i Gosheni muri Egiputa, ahantu hasa n'ahatekereje, bakazokwigishirizwaho vyinshi. Iyo Yakobo n'abiwe baguma i Kanani, ntibari kureka kwishushanya n'abandi b'abanyakanani mu vyaha vyabo. Iki gihimba rero ca 38 kiratwereka ukuntu vyari bikenewe ko Yakobo ava mu banyakanani n'ingeso zabo mbi. Reka rero turabe ivyerekeye icaha ca Yuda n'ibara camwambitse.
iyi nkuru itubwira ibya Yuda. Uwo Yuda nawe akaba yahavuye yamukwa ko n'imiryango y'abami mu yindi miryango y'Abisirayeli. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri iravuga ngo muri iyo minsi Yuda atandukana n'abo bavukana, aramanuka asembera ku munyaduramu yitwa Hira. Yuda abonye umukobwa wa Shuwa umunyakanani, aramujana aramurongora. Murumva yuko Yuda yamanutse agasangira ivy'urudandazwa n'umunyaduramu umwe, maze agahava yibonerayo umugore w'umunyakananikazi, agaca mukwega akamurongora. Umurongo wa gatatu uravuga ngo asaminda avyara umuhungu amwita Eri. Yuda yari yaguye mu mutego, arihenda, aracumura. Kuva ku murongo wa kane kugeza ku murongo wa gatandatu turahasoma ngo asaminda y'ubuheta avyara umuhungu amwita Onani, yongera kuvyara uwundi muhungu amwita Shera, kandi uwo yavutse Yuda ari Kezibu. Yuda asabira ifura yiwe Eri umugeni yitwa Tamari. Aho niho dutangurira kubona ibya Tamari. Uku niko yinjiye mu muryango w'abasekuruza ba Yesu Kristo. Ariko urabe neza iby'uwo muryango wuzuyemo ibyaha gusa. Kuva ku murongo w'indwi kugeza ku murongo w'icumi haravuga ngo uwo Eri ifura ya Yuda yari umunyabyaha mu nyonga z'Uhoraho, nuko Uhoraho aramwica. Yuda abarira Onani ati cura muramwawe, umugirire nk'uko bibereye muramu w'umuntu, uhonore mwene nyoko. Onani amenya yuko umwana atazoba uwiwe, nuko iyo barangura amabanga y'abubatse na muramu we, akarekurira intanga hasi kugira ngo ntahonore umuryango w'umuvukanyi wiwe. Ico nico kintu yakoze, kandi cari kibi mu nyonga z'Uhoraho, nawe nyene aramwica. Ibyo biratwibutsa iby'iki gihe, aho twumva hirya no hino atakindi kivugwa atari iby'amabanga y'abubatse. Umurongo wa 11 uvuga ngo maze Yuda abarira Tamari umukazana wiwe ati genda uburagumye kwa so, uri umupfakazi, ushitse aho umwana wanje Shera azokurira, kuko yiyumvira ko n'uwo nawe azohava apfa nk'abavukanyi biwe. Tamari aragenda aguma kwa se. Muri ico gihe hariho umugenzo wavuga yuko iyo umugabo apfuye, umugore asigaye ari umupfakazi yaca acugwa na murumuna we. Kandi ivyo no hano mu gihugu cacu c'u Burundi mu minsi ya kera byarigeze kuhaba. Onani ivyo yaravyase, maze mu nyuma arapfa giturumbuka. Yuda yari afise uwundi muhungu, ariko arakura, acabwira umukazana wiwe ngo akurikize uwundi mugenzo. Uwo nuwavugwa yuko yogenda kwa se akabanza kubigisubira muhira, mu kurindira yuko uwo muhungu akura kugira ngo azohave amucura. Turabe ivyakurikiye ku murongo wa 12 n'uwa 13 haravuga ngo haciye igihe muka Yuda umukobwa wa Shuwa arapfa. Yuda amaze kuganduka araduga ajitimuna kubakata ubwoya bw'intama ziwe, ari kumwe n'umugenzi wiwe Hira umunyaduramu. Babarira Tamari bati soba uko araduze agiye Timuna gukatisha ubwoya bw'intama ziwe. Turabona yuko Yuda yarasangiye na Hira umunyaduramu iby'intama, kandi nta nkeka ko bari batungiye hamwe ubusho bwinshi cyane bw'intama. Yuda rero nguwo araduze agiye kuzikatisha ubwoya, ariko Tamari nawe akaba yari yararindiriye ari muhira kwa se, arindira yuko Yuda yomubwira ati umuhungu wanje Shera yakuze, ngwino mwubake. Ariko arabura, arihebura. Tamari ati jewe ndabona yuko urya muhungu mengo ntibazomumpa ngo ndongore. Mbega yoba yaciye akora iki? Turabe ku murongo wa 14. Yiyambura imyambaro y'ubupfakazi, yitwikira umwitwikiro wiwe, yipfuka mu maso, aja kwicara ku irembo ry'igisagara Enayimu
ku nzira y'itimuna, kuko yabonye ko Shera amaze gukura batamumuhaye ngo amucure. Shera yari umuhungu wa Yuda agira gatatu. Tamara arabona yuko umengo Yuda ntagomba kumumuha, ati hinge ndakwereke. Yiyambura imyambaro y'ubupfakazi, yicara ku irembo ry'igisagara ku nzira, ariko ahicara yifutse mu maso nk'uko abamaraya babigenza mu migenzo yabo. Umurongo wa 16 uvuga ngo Yuda akebereza iruhande y'inzira, ati ndakwinginze nkundira turyamane. Aho yari kabwira wa mukazana wiwe, kuko atamenye ko ari umukazana wiwe. Aramwishura ati niwaza ngo turyamane uzompa iki? Aho rero turabona ka kageso ka Yuda. Kumwe nyene mu ntango yaja kuresha umugore w'umunyakananikazi mwene Shuwa, n'ubu rero nivyasubiye kugwamwo kuri Tamari. Mbere ubuhoho akoze ibirengereje. Iyi nkuru ivuga ibintu bisa nabi cane vy'agatukisha kuri Yuda. Yuda yaramubonye ati ndose umumaraya. Murumva yuko yaramaze n'igihe umugore wiwe yapfuye. Uwo mugore acaronka aho amutegera. Emwe nawe yahemutse amutaye mu rudubi. Bagabo namwe bahungu, turakwiye kwiyubara kugira ngo ntitugwe mu rudubi rw'abadukwega kwegesha ukwifuza kwacu. Kuva ku murongo wa 17 kugeza ku wa 20 havuga ngo aramwishura ati ndakurungikira isuguru y'impene nkuye mu mukuku. Aramubaza ati urampa ingwati kugeza aho uzoyirungikira? Nawe aramubaza ati ugomba ko ndaguha ingwati nki? Aramwishura ati mpa impeta yawe iri ku rutoke hamwe n'umugozi wayo n'iyo nkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana, amutera inda. Ngaka akamaramaza kuri Yuda. Tamari acava hasi arigira, yiyambura wa mwitwikiro, yambara imyambaro yiwe y'ubupfakazi. Yuda arungikana wa mugenzi wiwe w'umunyaduramu yasuguru y'impene kugira ngo acungure za ngwati kuri wa mugore, ariko aramubura. Yuda arungika umugenzi wiwe mu gisagara, agenda arajuragirika, abaza ati ndiko ndarondera umumaraya ari ngaha. Kuva ku murongo wa 21 kugeza ku wa 24 haravuga ngo acabaza abagabo baho hantu ati maraya ari hehe? Yari ruhande y'inzira ya Enayimu. Baramwishura bati nta maraya yigeze ino. Asubira kuri Yuda aramubwira ati ntawe nabonye, kandi n'abagabo baho bampakaniye ko atamaraya yahigeze. Yuda aramwishura ati nabitware. Ehe tureke kwiyamba ikibara, raba namurungikiye yasuguru ntiwamubona. Haciye amezi nk'atatu babarira Yuda bati Tamari umukazana wawe yarasambanye, mbere afise inda. Yuda arababwira ati nimugende mumusohokane mumute mu muriro. Umve yemwe Yuda, nguwo aratanguye gucira urubanza uwundi yirengagije nawe ivyo yakoze. Uko ni kamaramaza yuko hari umwana w'Imana yemera gukorera Satani avyeruye. Mwene data, ivyo ni ibintu Imana itigera yemera. Ivyo tubisoma mu ijambo ry'Imana, ariko si ukuvuga ngo yoshigikira ibivugwa muri izo nkuru ngo bibe uko nyene. Abantu b'Imana barageraho bifata nk'abanyakanani, arico gituma idashobora kwemera kubagumiza muri ico gihugu. Iriteguye kubamanukana muri Egiputa, muri Gosheni, aho bazokwigishirizwa bagaca ubwenge, bakamenya kubaha Imana. Ibyo kwifatanya n'abanyabyaha bikabanza bigahera. Izi nkuru nizo zitwigisha yuko Imana irashobora kugukunda kugeza aho yorenza ko ngo ikwemerera icyaha. Ico cyaha nico gituma yo gukura n'ahantu heza yagushize kugira ngo ubanze wigishwe wisubireko. Ibyo Yuda ariko arakora rero ngaha n'ubuyobe butovugwa. Nshuti nawe mugenzi uri kuranyumviriza, wewe naho yihuta kubona icyaha c'umukazana wiwe
ariko icaha kiri muri we ntariko arakibona. Ibi rero bitwibutse igihe Natani yagenda kwa Dawidi akamubwira ati hari inkuru y'umukene yari afise akagazi k'intama kamwe gusa. Natani amaze kubwira Dawidi ko haciye haza umutunzi agahitana agatama k'uwo mukene, Dawidi yaciye ashavura yihutira gucira urubanza uwo mutunzi. Uko Dawidi yaciye anyarutsa guca urwo rubanza, niko n'ubu tubona Yuda nawe ariko arabikora. Dawidi yavuze ati uwo mutunzi niyicishwa amabuye. Natani nawe nyene ntiyatevye gucira Dawidi urubanza, aterega uwo mutunzi ni wewe nyene. Aho rero twese turahigishirizwa ukuntu umuntu wese ashobora kwihuta kubona icaha kuri mugenzi we, ariko kucibonako ntibibeho. Mugenzi uriko uratwumviriza ukurikira izi nyigisho za Bibiliya, ni vyiza ko kwama wisuzuma kugira ngo wamutunganye imbere y'Imana, aho kwama unegura abandi. Kandi igihe wosanga waguye mu caha, ni vyiza kwihana ugahindukira, kuko Imana ni nyembabazi nawe yokubabarira. Reka rero turangize dusenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira yuko utanga inyigisho kugira ngo twebwe abantu waremye dutahure ico tugomba ko. Ico wanka uduha inkomezi zo kucanka, ico ukunda uduha inkomezi zo kugikunda. Ndasengeye uwo yareka urumviriza iki cigwa, Mana umushoboze gutandukana n'icaha, umuhe kwisuzuma no gukora ivyo kugororoka, hanyuma umurinde gucira abandi manza atarizo ukuri. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi garuke ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.